Inyuma y'ibiganiro umuyobozi wa Wagner Group Evgeny Prigozhin yagiranye n'umukuru w'igihugu ca Biélorussie Alexander Lukashenko, nawe akaba yari yabanje kugiranira ibiganiro na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, Prigozhin yafashe ingingo yo gusubiza ingabo ziwe zo mu mugwi wa Wagner Group inyuma mu birindiro mu buseruko bwa Ukraine, inyuma y'uko zino ngabo zari zimaze kugira ibirometero bitari bike zigena ku mugwa mukuru Moscow, hafi ku birometero 200, akaba ariho zahagaraye hafi y'igisagara ca Lipsk. Zino ngabo rero zikaba zasubiye inyuma kandi yuko umukuru w'igihugu c'Uburusiya yari yatanze gasopo kuba ari we wese yifuza kudurumbanya umutekano imbere mu gihugu, ndetse anizeza ibihano bidasanzwe kuba ari we wese kwagirwa n'ivyaha. Tugiye kugaruka ku bigenda bivugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, ariko kandi kuri uyu munsi wa gatandatu tukaba twawuhariye cane ibigenda bivugwa imbere mu gihugu c'Uburusiya, aho Evgeny Prigozhin asanzwe arongoye Wagner Group bisa nk'uwakoze ivyo kwigumura na cane yagiriza igisirikare c'Uburusiya kumutererana no kugomba kumusenyura ikazi. Ingingo yo gusubiza inyuma abasirikare ku bushake ba Wagner yatangajwe bwa mbere kuri chaîne Telegram ya Presidence ya Biélorussie, yuko Perezida Alexander Lukashenko yagiraniye ibiganiro na Perezida Vladimir Putin, amumenyesha ibibazo biri imbere mu Burusiya muri kano gatondo. Perezida wa Biélorussie Lukashenko rero niho yagiraniye ibiganiro nyuma umunsi wose n'umukuru wa Wagner Group ariwe Prigozhin, ndetse banemeranya guhagarika intambara imbere y'uko abasirikare ba Wagner Group bashika neza na neza hafi ya Moscow ku birometero 200 imbere y'uko bahashika. Prigozhin yemeje y'uko yahagaritse ino ntambara, anahagarika na runo rugendo rwa gisirikare rwariko rurakogwa imbere mu gihugu c'Uburusiya, yizeza y'uko atifuza ko hameneka amaraso, nubwo bamwe bifuza y'uko kompanyi yiwe ya Wagner Group isandaba. Yagize ati bifuza guta intege n'ikigo cacu ca Wagner twatanguje urugendo rw'ubutungane kuva kwa 23 z'ukwezi kwa gatandatu, turacarubandanya. Ubu cyari igihe cy'uko amaraso ameneka, gusa buri wese yatahuye akamaro n'uruhara rw'amaraso yo mu Rusiya ko adakwiye kumeneka. Niyo mpamvu dufashe ingingo yo gusubira inyuma mu birindiro vyacu nk'uko vyateguwe mbere. Iyi ngingo ije nyuma y'uko kuri wa gatandatu igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatandatu abasirikare ba Wagner Group bavuye mu birindiro vyabo bafata akayira, ndetse bitaba kamo ka bosi wabo ko kugaragaza akababaro no kurondera ubutungane, ari nako batanguye binjira mu bice bitandukanye by'Uburusiya, bahereye mu bumanuko bwa Urusiya baciye mu gisagara ca Rostov, ni mu bumanuko bwa Luhansk neza na neza, no banemeza yuko batanguye no gufata agace ka Voronezh gaherereye ku birometero 300 kugira ngo ugere i Moscow, ndetse bafata n'igisagara kidasanzwe cyane kigwiremwo inyubako na cane z'abasirikare baba Urusiya, arico ca Rostov on Don, aho bemeje yuko bakigenzuye 100%, ndetse bakigenzura atarufaya rw'amasasu rurinze kuhaba. Prigozhin yari yiteze kuja i Moscow mu kurondera ubutungane nk'uko yabitangaje kuri wa 23 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023, aho yari yasezeranije ko
uwuzomutangira wese mw'uru rugendo arimwo yiteze kubona urufaya rw'amasasu, aho yiteze rero yuko atawari kumuhagarika. Aba bose rero ngo boba bari inyuma y'ibi bitero vyatewe kuri position z'umutwe wa Wagner Group mu buseruko bwa Ukraine. We yemeza yuko yategerezwa kubahagarika. Muri abo harimwo usanzwe arongoye etat major mu ngabo z'Uburusiya ariwe Valery Gerasimov, hakiyongeraho kandi n'umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya ariwe Sergei Shoigu, ndetse mu masezerano akaba hatangajwe amasezerano yatangajwe akaba nyuma y'ibiganiro inyuma y'ibiganiro hagati y'umuperezida wa Biélorussie Alexander Lukashenko ndetse na Wagner Group, bakaba batagize ico batangaza kuri zino ngingo. Wewe Evgeny Prigozhin amenyesha yuko aba babiri aribo bari hejuru y'abashaka guta mu kaga kompanyi yiwe ya Wagner Group, ndetse we akaba yifuza yuko Perezida Vladimir Putin abakura ku butegetsi, ngo kuko bagenda berekana yuko ataco bashoboye ku rugamba. Ubutegetsi bwa Moscow bari bwasavye mbere y'itangazo ryo guhagarikwa k'uru rugamba kwa Wagner Group abasirikare bayo gushira intwaro hasi canke se ibigwanisho bakayamanika. Gusa Wagner yari yarahiye kubikora, ndetse ibinyamakuru bitandukanye na cane cane yari Novosk isanzwe yegereye cane Wagner Group yemeje ko habaye gukozanyako kw'intambara, aho indege zishika indwi z'Uburusiya zarasweko ibisasu kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 26 z'ukwezi za 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Muri zo harimwo indege Mi-8 MTPR zitatu, akaba arizo zashoboye kuraswa ndetse zirashwanyuka. Hariho Mi-8 imwe, hakabaho Ka-32 imwe, Mi-35 imwe na IR-18 VPN imwe, zose rero zikaba arizo mu bwoko bwa helicopter. Kuri wa gatandatu nyene Perezida Vladimir Putin yari yakoze ikiganiro nyuma yo kumenyeshwa ivy'ingingo ya Prigozhin yafashe yo guhagarika ubutegetsi bwa Kremlin, ndetse anemenyesha yuko agiye gutanguza urugamba atari rwo kugumuka canke guhirika ubutegetsi, ahubwo ari rwo kurondera ubutungane. Aho Perezida Vladimir Putin yamenyesheje yuko ibikorwa vyose vya kiroberi vyo gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu atazovyihanganira, ndetse azofata ingingo zikomeye kuba ari we wese azofatwa yagirizwa bino bikorwa. Yagize ati, mwese umuntu uwo ari we wese ategura ibikorwa vyo guhungabanya umutekano n'ubutegetsi azohanwa yihanukiriwe. Inzego z'umutekano n'ubutegetsi zamaze guhabwa amabwiriza. Nzokora buri kintu cose gishoboka mu gukingira igihugu n'abenegihugu, hama buri muntu wese yihaye kudurumbanya umutekano musavye guhagarika, musavye kurekera aho. Yashimangiye ko ivyifuzo vyo gutunga kwa bamwe vyasunikiye guhemukira igihugu. Ati, ivyifuzo vyo guhaza inda za bamwe vyasunikiye guhemukira igihugu, bibagira n'icatumye tugwana. Putin kandi yashimiye bikomeye ingabo za Wagner Group ku kazi zakozwe mu bice bitandukanye mu gihugu c'Uburusiya. Kuri ubu hagenzurwa muri Ukraine, aho yagize ati, ntitworeka gushimira ababohoje Soledar na Artemovsk mu gice ca Donbass, n'ubu bakigwana muri Novorossiya naho bari hose ku isi. Amazina yabo abandanya guhemukirwa nabo bose bashaka ko igihugu habamwo kwicana
habamwo ukwicana kw'abavukana, habamwo intambara, ariko ndabisezeranye yuko ata ntambara y'abanyagihugu izoba mu Burusiya. Akajagari mu Burusiya imbere, ibihugu vyinshi na cane cane vyo mu burengerazuba vyagiye vyerekana yuko bishigikiye cane ndetse birabira hafi zino ngingo, na kare bama bavuga bati ingwano y'ibihori inezereza ibisiga. Bamwe banashimangira yuko Ukraine ikwiye gufatira ngaho nyabona igatanguza ibitero vya gisirikare bikomeye kugira ngo ishobore kwigarurira ibice yambuwe n'ingabo zitandukanye zo mu Burusiya. Nk'uyu yitwa Rishi Sunak asanzwe n'umushikiranganji w'imigenderanire, asanzwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, yagize ati turiko turaba uko ibintu bimeze, gusa dusaba imigwi ihanganye yose gukingira abasivile. Zelensky we yagize ati ibi vyerekana uburyo Uburusiya ubwabwo budashoboye, ndetse ibi bizotuma vuba bwangu Uburusiya nibukomeza kugumiza ingabo muri Ukraine buzosanyagurika burundu. Mikhail Kasyanov atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kremlin, we yabaye ministre wa mbere w'Uburusiya mwaka wa 2000 gushika mwaka wa 2004, birumvikana hari ku butegetsi bwa Perezida Vladimir Putin. Yasavye ko hakwiye nyabona gukorwa buri kintu cose kugira ngo Wagner Group isanganguke, mbona y'ahandi ho Putin n'ubutegetsi bwiwe bushobora guhera. Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya we yavuganye na Putin amwizeza ko agiye gukora buri kimwe cose kugira ngo amahoro n'ituze agaruke mu gihugu. Naho usanzwe arongoye Moscow canke se maire de Moscow, Sergei Sobyanin, yasavye abanyagihugu guheba ingendo zitari ngombwa mu ntumbero yo gukingira umutekano mu gihugu c'Uburusiya. Ni nako vyagenze kuri Perezida Vladimir Putin, aho yasohoye y'ingingo isa n'ingingo yo mu bihe vy'intambara mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu amahoro n'umutekano imbere mu gihugu. Reka tugeze ngaho, nizere ko twashoboye gutahura vyinshi na cane cane ku ngingo y'Uburusiya muri Ukraine, aho cane cane twahagaze ku kuba igisirikare ca Wagner Group catangaje ko cahagaritse ibikorwa bisa no kwigomora ndetse bisa no kugomba gufata ubutegetsi, naho Perezida Vladimir Putin akaba yabahaye gasopo ko batokwitega ndetse ko batonahirahira ngo mu gihe vyokorwa uwari wese yoba imbere yavyo tegerezwa guhana kandi yihanukiriye. Twagarutse kandi uko bamwe n'abandi babibona, aho benshi mu bihugu vy'uburengerazuba bagiye berekana yuko bashigikiye zino ngingo, ariko Lukashenko asanzwe ari perezida wa Biélorussie hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu z'inshuti z'Uburusiya bobo bakaba basavye yuko ibintu bija mu buryo, ndetse n'ubugome bwoba bwari bwatangujwe na Yevgeny Prigozhin bwo gushika i Moscow bugahagarika intambara boba basubiye inyuma. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, mubandaye mukurikira ibiganiro vya Ivyacu TV.